agerageza gutera intambwe yo kuva hari kugira ngo ashike ku yindi ntambwe nziza y'ubuzima. Ibyo navyo birafatanye cyane gose na kamere ka muntu, kuko murabizi yuko muri kamere ka muntu harimo iyo nyota yo gushika ahatashitse, iyo nyota yo kubona ivyo atabonye, iyo nyota yo gushika ku yindi ntambwe y'ubuzima. Murabona ko inkona ari igikoko gikomeye mu binyoni ziguruka hejuru. Ni igikoko kija hejuru cane kigashika ku metero 5,000 no kurenga, kigashobora kubona hasi hanini hashoboka mu gihe kiriko kirahiga ico kiriko kirafungura. Christian, turiko turarangiza, ndashaka ngo ufashe umuntu umwe canke babiri bashobora kuvuga ati twe turashobora kuronka amahera, amafaranga wanashaka atari make, mugabo tukarondera ikintu twokora tukabura. Christian, je ndakikubaza kabuhinga, kuko uri mu muhana canke hirya no hino tubaye, abantu bakubwira yuko nko mu bihumbi 10 ushobora gutera imbere. Ibyo bintu birashoboka? Inshuti bakunzi ba Peace International TV, twongeye kubaramutsa kandi tubaha n'ikaze muri kino kiganiro twabateguriye kindi gishasha. Turaramukije abantu bose badukurikira bakanabitwereka, hari abagira comment, hari abagira share, hari abagira subscribe. Mwese turabakunda, turabaramukije, umwe wese mu cyubahiro ciwe niyubahwe. Hari abari hagati mu gihugu, hari abari mu gihugu, hariho abari hanze y'igihugu. Mwese turabakunda kandi turabashimira ko namwe mudukunda, mbere tunabatumira ko munakomeza gukurikirana ibiganiro byacu mu gukora subscribe kandi no mu kugira share na comment. Kuri mikro muri kumwe na Pacifique Nduwimana. Uyu munsi twateguye ibintu bikomeye, twatumiye umutumire adasanzwe, umuhinga muri topic aza kutwigisha ko, ariko mbere yuko tuyibabwira twagomba tubanze tumwakire, abanze abidondore. Birashoboka ko benshi mu muzi ariko n'abandi kumbure mutamuzi, akaniko kanya kugira ngo mumumenye. Reka tumwakire, tumuhe ikaze, turakwakire muri Peace International TV. Ndabaramukije cyane bakunzi bagenzi b'iradio Peace International TV. Ndabakengurukiye kandi kuri buno butumire mwampaye uno munsi kugira ngo tuyage ku kiganiro kidasanzwe kuri uyu munsi kandi wahariwe abakozi n'akazi. Ndaramukije abakozi bose, ndaramukije abakoresha bose mu bisata byose bitandukanye, abakozi ba leta, abakozi bikorera utwabo, mwese mu butandukane bwanyu, kuko ingufu zanyu arizo zigira iterambere, ariryo tugira tuvuge ko nuno munsi mugira amahoro kandi mugira aho mwubahwe. Akazina kanyu? Ku izina ryanje nitwa Ntwari René Christian. Ndi umunyeshure mu vyigwa nakoze ivyigwa bijanye n'ubutunzi no gutunganya, ivyo bita gestion et administration des affaires. Hanyuma uno munsi naho nyene ndacabandanya, ndi umunyeshure akora ivyigwa vy'igice ca kabiri vyitwa master mu gisata c'ubuhinga bwo gutunganya, navyo nyene ivyo bita administration des affaires mu gisata ca audit comptable, no kuvuga gukurikirana ibiharuro mu buryo buhanitse. Hanyuma mu buzima busanzwe nkaba ndi umuntu afise ivyo yikorera vyiwe mu bijanye n'iterambere, ndi umworozi, ndafise ivyo norora kandi bigenda neza. Okay, turaguhaye ikaze hano ni kuri Peace International TV. Turaguhaye ikaze kugira ngo tuganirize, twumva ko uri umuhinga wabimogoreye, wabyigiye, mugabo entreta uraberewe. Ndabashimiye cyane Pacifique, murakoze cyane. Uyu rero ni Christian, twabyumvise, ni umuhinga mu bijanye n'ivyo yigiye bijanye n'iterambere. Ni naco tuza kuganira ko mwihangiro ry'uko n'igihugu muri kino gihe rifise ihangiro ry'uko abajene, si abajene gusa ahubwo n'abandi bantu bose bategerezwa gutera imbere. N'igihugu cacu nibaza ko ari ryo hangiro gifise.
nyine icyubahiro niwe yavuze yuko umunwa wose utegezwa kuronka icyo ufungura, hanyuma ngo n'umufuko ukagira amafaranga. ubona iryo hangiro tuzorishikako? Murakoze cyane. Icivugo cya nyakubahwa mukuru w'igihugu ni icivugo kivuga kiti umunwa wose ugire icyo ufungura, eka ndetse n'umufuko wose ugire icyo ubika nk'amafaranga. Iryo hangiro rirashoboka, ariko ni hangiro risaba gukurikiranirwa hafi, ni hangiro risaba ibikorwa bikurikirana kandi bikurikiranwa neza kugira ngo abantu baheze barishikeko. Ni hangiro risaba umwanya, mugabo jewe novuga ko ari hangiro rishoboka nk'umuhinga mu by'ubutunzi. Yego. Iryo hangiro rirashoboka, rirakunda. Ibi rero nibyo tugiye kuraba, duce hirya no hino umuhinga bidufashemwo icerekeye iterambere. Mbega nk'umuhinga kumbure wavyigiye, umuntu abajije iterambere yo kumva gute, ogisigura gute? Murakoze cyane. Iterambere ni ijambo rikunda kugaruka kandi kanshi cyane mu bikorwa byose abantu baba barimwo. Umwigisha aba yifuza gutera imbere, umunyeshuri akifuza gutera imbere, umuganga akifuza gutera imbere, umworozi akifuza gutera imbere. Kana mwebwe abamenyesha amakuru mu bikorwa byanyu, ndazi yuko mu byo mwifuza iminsi yose mwama murota harimo ico kintu c'iterambere. Iterambere rero ni ijambo risigura ko umuntu ava ku ntambwe imwe aba ariko mu buzima bwiwe ishobora kuba itamushimisha, agana ku ntambwe y'ubuzima yifuza ko imushimisha mu bisata bitandukanye bimugize. Abantu barashobora kwibaza benshi ko iterambere ari iterambere rifatiye ku buryo bw'amafaranga, ariko iterambere ni ikintu cagutse. Amafaranga ni ikintu kiza inyuma, mugabo iterambere riba ryafatiye ku bisata byinshi. Ibisata byinshi nk'igisata c'amagara y'abantu. Umuntu mu kugira ngo atere imbere birasaba cyane yuko aba afise amagara meza, birasaba yuko aba afise amagara meza kugira ngo ashobore kurondera rya terambere. Iterambere kandi rirasaba yuko umuntu aba afise novuga ubwenge canke ubushobozi mu by'umutwe, donc les capacités intellectuelles mu rurimi rw'igifaransa, zishobora kumutuma ashobora kwiyumvira iby'iterambere kandi agakurikira iby'iterambere gushika bishitseko. Iterambere kandi rishobora kuza no mu buryo bw'impwemu, kuko abantu bose batera imbere bafatira ku byo bizera. Umuntu rero atizera canke atemera muri we ko ashobora gushika ku iterambere, uyu muntu murumva neza yuko adashobora gushika na gatoyi ku iterambere. Iterambere kandi rirafatira no ku kuntu umuntu agerageza kwegeranya imibano yiwe ikaba imibano ishobora kumufasha gushika ku iterambere. Kuko nkuko mubizi, ubugirigiri bugira babiri mu Kirundi, murabizi ko babivuga, kandi murabizi yuko ukuboko kumwe kurimara ntikwimara ubugi. Mu gihe rero umuntu adafise umubano, mu gihe umuntu adafise abantu bamukikuje bashobora gufatanya intumbero yo kuja ku iterambere, muri ico gihe iterambere ntishobora gushikwako nk'umuntu abifise. Nuko ni muri ivyo bisata rero dushobora kuvugamo iterambere kugira ngo dushobore gushikira kuri rya terambere twese twifuza, ari ryo kugira icyo dufungura no kugira icyo duhaye abandi. Murakoze cyane. Mbo musiguro umuhinga ariko aratanga, aravuze yuko iterambere umuntu no kuva ahantu abari mu kibanza abarimwe kitanamushimishije akaja mu kindi. Rero sinzi, mugabo mu byo maze kubona umenga nta muntu ashimishwa n'ahari. Umuntu wese yamashaka gutera imbere, no kuvuga ko iki kiganiro kiraba abantu bose n'abamaze kumbure kubona ko bamaze gutera imbere. Ikiganiro kirabara kuko nabo menga ntibashimishwa naho bari. None ni gute Christian umuntu yotera imbere? Murakoze cyane. Mu buzima bwacu dusanzwe tubamwo, murabona yuko
abantu tuguma tugerageza, abantu ahari hose usanga agerageza gutera intambwe yo kuva ahari kugira ngo ashike ku yindi ntambwe nziza y'ubuzima. Ibyo navyo birafatanye cyane gose na kamere ka muntu, kuko murabizi yuko muri kamere ka muntu harimo iyo nyota yo gushika ahatashitse, iyo nyota yo kubona ibyo atabonye, iyo nyota yo gushika ku yindi ntambwe y'ubuzima. Ni ikintu ciza cyane, kuko kubemera Imana ni ikintu ciza cyane Imana yashize mu muntu, kuko murabona yuko inyota abantu bagize, abahinga bakoze indege bari bafise, umuhinga yakoze imashini yo guharura Blaise Pascal yari afise, inyota Steve Jobs yari afise yo guteza imbere igisata c'itumatumanaho l'informatique. Iyo nyota niyo yatumye ashika kuvyo yashitseko. Niyo nyota rero twese dukeneye ico bita le désir, kuko mu kugira ngo umuntu atere imbere birasaba yuko aba abishaka by'ukuri, bikaba biri ibwina muri we ico bita le désir. Hanyuma amaze kugira le désir, adésira no kuvuga yifuza gushika ku kintu. Ico kintu rero gitegeza kuba kiri muri we, kuko umuntu atera imbere muco yifuza. Ndatanga nk'akarorero, umuntu umumenyesha makuru nkuko kwa Peace International TV ni televiziyo yigenga mugabo ifise intumbero, kandi intumbero igaragara, kuvuga une vision claire kuco yifuza gushika ko mu mwanya wahagufi cyane, ico bita court terme, mu mwanya wahagufi buke buke, ico twokwita le moyen terme mu gifaransa, n'umwanya muremure, ico bita le long terme. Rero kugira ngo umuntu atere imbere bisaba yuko aba afise ico gicapo kigaragara cico yifuza gushika ko mu gihe kirekire. Umuntu ntashobora gushika ku kintu kirekire atashitse ku kintu gisanzwe, kuko murabona yuko ubuzima bugizwe n'ingazi, bugize n'intambwe zigenda zirakurikirana uko iminsi n'imyaka igenderagenda, n'uko ibihe bigenda birahindagurika. Mugabo ivyo bihe birahindagurika, ariko ntibihindura, ntivyabwirizwa guhindura ico umuntu yabonye nka vision, nk'intumbero. Rero bisaba ko umuntu afise intumbero. Umwanditsi yitwa Steve Roger Covey w'umwongereza, murantunga, ni umunyamerika, umupasteur yitavye Imana mu mwaka wa 2009. Yaranditse igitabo camamaye cyane citwa Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. No kuvuga tugerageje kubisigura mu Kirundi ni ubumenyero indwi butuma umuntu ashika kuco yihaye ko nk'ihangiro cose. Mu kamenyero ka mbere yaravuze ati il faut être proactif, no kuvuga no kugerageza kuba umuntu afise mu ntoki, agerageza gufata mu ntoki, gufata responsabilité, sinzi ngene no vyita mu rurimi rw'ikirundi. Nibaza ko ari ugufata mu ntoki ivy'ubuzima bwiwe, inshingano ziwe. Murakoze cyane. Hanyuma no gufata inshingano no kuvuga iki, no kumenya yuko ivyo vyose twifuza gushikako umuntu wa mbere abifisemo uruhara ari twebwe, ari jewe nk'iterambere, wewe nka Pacifique nk'umumenyesha makuru, Peace International TV nkishira hamwe, n'ayandi mashira hamwe asanzwe. No kuvuga iterambere riva aho hantu nyene uyo muntu ariko aragiyumvira ari, no kuvuga riva muri we. Hanyuma yarongera aravuga kandi ku kamenyero ka kabiri, yaravuze ati no kumenya neza aho twifuza gushika. Turiko turavuga rero yuko umuntu wese abaho, kandi mu mibereho yiwe ategereza gusaba ubufasha n'umuntu ari magiriranire, no kuvuga c'est un être interdépendant mu rurimi rw'igifaransa, n'umuntu akenera gukorera hamwe n'abandi kugira ngo atere imbere. Twari ku karero ka wa munyeshure ashobora gutanga ubufasha ku bandi. Ako karero nyene ko gukorera hamwe gashobora gukurikizwa n'umudandaza, ko murabona mu rudandazwa canke mu vy'amashirahamwe yigenga canke mu bikorwa vya leta nta wigera yikwiza. Umudandaza akeneye ibanki kwimufasha, no kuvuga ibanki ntibimufashije kuko nayo nyene ikeneye inyungu muri yangurane yamuha.
ni ukuvuga abo bantu babiri bahejeje kuba abantu bakorera hamwe, bahejeje kuba interdependant. Dufatiye nko ku umurimyi urabona yuko umurimyi arashobora kuba ari umurimyi akorera hagati mu gihugu, afise ubumenyi busanzwe mu byo kurima. Tuvuze ibyo gukorera hamwe rero tuba tuvuze ko abajejwe uburimyi mu by'intara, aba agronome canke abaksa bashobora gukorana na wa murimyi mu kugira ngo bagwize umwimbu. Ni ukuvuga baramuha inyigisho, hanyuma wa murimyi nawe akarima umwimbu azokwimbura muri bwa burimyi bwiwe, ugaheza ukaba wa mwimbu uzoza gufasha abantu mu byo gufungura, ukazoja mu masoko ukadandazwa. Hariho yindi ntambwe yitwa ko ikomeye cyane nayo nyene mu by'iterambere, kandi ari nayo itugora cyane muri kino gihe. Iyo ntambwe nayo ni ukuntu umuntu ayunguka, mugabo akunguka ari kumwe n'uwundi. Ni ukuvuga ganya, ni ukuvuga nunguke nawe wunguke. Muri iri terambere turiko turavuga, iryo ari ryo ryose aho riherereye hose, namba ari iterambere ry'amagara, namba ari iterambere rihereye ku by'ubwenge, birasaba neza yuko nimba turiko turakorana na we Pacifique, numva mu mutima wanje inyungu ndiko ndaronka. Nimba ndiko ndagukorera nk'umukozi wawe, nkumva inyungu ndiko ndaronka, nawe nk'umukoresha ukumva inyungu uriko uraronka muri bya bikorwa turiko turakorana. Ivyo rero biraheza bigatera intege abantu babiri bariko baragenda batera imbere muri ya ntambwe y'iterambere. Hanyuma hariho iyindi ntambwe ikomeye cyane, ariyo nayo ntambwe dushobora kwaplikako, ni ukuvuga gufatira ko ivyo bintu byose duhejeje kuvuga. Ni intambwe yitwa vision mu Kirundi twavuga ko ari nk'icerekezo. Twagerageza kukivuga nk'icerekezo, nibaza ko icerekezo cumvikana. Ni ukuvuga ico cerekezo rero nkuko twagihereye ko mu ntango, ni icerekezo umuntu agira kandi mu ntambwe zaco zose akagenda aragikurikirana. Reka dutange nk'akarorero kumvikana. Iyo umuntu yarimye umurima w'itomati, canke iyo umuntu ariko arakurikirana amashuri yiwe y'ivyo kuvura, urabona ko ari icerekezo gifashe umwanya utari muto. Ni ukuvuga nimba ari kurima itomati zikazokwimbuka mu mezi dufate 6 canke 7, nimba ari ukwiga imyaka 7 y'amashure y'ivy'ubuganga, ni icerekezo gifata umwanya. Muri ico gihe rero hariho inyifato umuntu ategerezwa kugira muri ico gihe ariko arakora ivyo bikorwa, kuko umuntu ntaherukira gutera imbuto gusa, ategerezwa gukurikirana iterambere rya ya mbuto, ico bita revolution. Turarima itomati, turazibivye bwa mbere dans une pépinière, muri kijya twita matuta, turakurikiranye ingene zimera, hanyuma harageze ko tuzibatura. Turazibatuye, turaziteragiye mu murima. Muri wa murima dutegerezwa kuzopompa, dutegerezwa kuzosasira, tuzotegerezwa kuraba ko itomati zitatewe n'ubukoko, tugateramwo tugapompa umuti. Dutegerezwa kuraba yuko zigeze kurembera, ko nk'abarimyi b'itomati ndazi yuko babizi ibyo kurembera ni nka kurya kw'ibiharage. Dutegereza kuraba yuko hageze kurembera, dutegereza kuraba yuko hageze yuko ivyamwa bijako, dutegereza kuraba igikenewe cose ku ntambwe yose iterambere ryacu riko rirafata. Ku munyeshure ariko ariga amashuri yiwe, ku mudandaza ariko aradandaza mu rudandazwa rwiwe, yaranguye, none uwo mudandaza yaranguye aherukira kurangura gusa, yibambewe, ategerezwa kugira ijisho rikanuye cyane. No bivuga nti il doit avoir une vision ou une vue d'aigle. Ni ukuvuga murabona ko inkona ari igikoko gikomeye mu binyoni ziguruka hejuru. Ni igikoko kijya hejuru cyane kigashika ku metero 5,000 no kurenga, kigashobora kubona hasi hanini hashoboka,
mu gihe kiriko kirahiga ico kiriko kirafungura. Ni ukuvuga mwe n'uwo muntu rero wese ariko aragana intambwe y'iterambere ategerezwa guhagarara ahantu hakirurutse kugira ngo arabe ibimukikuje. Mbega ko ndumudandaza ibinkikuje n'ibiki? Ibinkikuje n'abandi badandaza bagenzanje, nkikujwe n'amabanki, nkikujwe n'umutekano w'igihugu, nkikujwe n'ico bita le taux de change, ni ukuvuga urugero amafaranga avunjwako, nkikujwe n'amabarabara, nkikujwe n'ubushobozi bwo kugura bw'abanyagihugu, ico bita le pouvoir d'achat. Muri ico gihe rero ivyo bintu vyose mu gihe umudandaza ariko ararangura mugabo adafatiye kuri ivyo bintu vyose bigize novuga le monde de business, ubuzima bw'urudandazwa, arashobora gutirigana cane. Ni ukuvuga ko rya jisho ribona kure, rya jisho rirabira kure ibigukikuje bitegezwa kuba mu bigize umuntu wese yifuza iterambere. Aha ndavuga kandi ikintu citwa discipline. Discipline novuga nti mu Kirundi novuga nti kwihindero canke kwigengesera mu bikorwa vyawe. Abantu benshi n'abantu batangura neza, mugabo n'abantu bake bashobora gushika kwihangiro, kubera ko ihangiro risaba iyo discipline duhejeje kuvuga, kwifata muri ya ntumbero uriko urafata mu buzima bwawe. Discipline rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko urabona yuko isi irimwo ibintu byinshi bisamaza. Ubuhoho urabona yuko hajemwo ibi bya technology, abantu bashobora gusamara mu buryo bwinshi, abantu bashobora gusamarira mu kabare, abantu bashobora gusamarira mu by'umwuka. Mugabo sinavuze yuko ivy'umwuka bidakenewe, kuko no mu ntango twabivuze yuko iterambere rifatira no ku vy'umuntu yemera. Umuntu rero iyo yasamariye mu byo kuryoherwa, umuntu iyo yasamariye mu byo kunezerwa, umuntu iyo yasamariye muri technology, iyo umuntu yasamariye cyane muri sport, iyo umuntu yasamariye cyane mu bishobisho, uyo muntu ca kintu citwa discipline kiba kiriko kiramugora. Ko turiko turavuga discipline, tuvuga gushira inguvu zikwiye, la concentration kuri ca kintu wafashe nk'ihangiro ryawe. Ni kuvuga ndiko ndasatura igiti, gushira inguvu kuri irya shoka ndiko ndakoresha mu gusatura igiti biratandukanye no gusatura igiti nongera nigira hariya ntera inkuru, ndiko ndasatura igiti nongera nja kuraba umwana hariya, ndiko ndasatura igiti nongera mfatanya n'ibindi bikorwa bitajanye na ca giti nihaye gusatura muri ya masaha mfise. Ico rero ca concentration naco nyene ni ikintu ngenderwako cane muri ibikorwa by'iterambere. Mu majambo menshi mugerageje kutubwira, harimwo make nagiye ndashira ko akarongo. Bavuze ikintu cyo gukorera hamwe ko ari ikintu gikomeye cyane. Kumbe amakoperative ni sawa? Amakoperative ni ikintu ciza cyane. Amakoperative ni ikintu ciza cyane, kuko urumva ko ubugirigiri bugira babiri. Ubugirigiri bugira babiri, kandi umutwe umwe burya ntiwigira inama mu gihe cyose. Mugabo n'amakoperative ni nayo aheza agafasha abantu gukorera hamwe, gushira inguvu n'ubwenge hamwe kugira ngo bashobore gushika ku ntambwe y'iterambere. Ayo makoperative ni meza, mugabo ni ya yandi nyene aheza akagaruka agakoresha za ngingo twaheza tugafata mu kanya. Ni ya makoperative aheza akaza agakorera mu byo gufata discipline. Ni ya makoperative aheza akaza agakorera mu byo kwigisha abantu bayarimwo ingene bitunganiriza imigambi. Ni ya makoperative aheza agatunganya ibikorwa byo kwigisha abantu ingene batunganya canke bajera la gestion des fonds, ivyo gutunganya ivy'amafaranga. Ni ya makoperative aheza akaza akigisha abayarimwo umutima umwe, umutima umwe, ico bita la synergie. Ya synergie twavuga no kuvuga abantu bafatanye mu nda barashobora gutera imbere kandi bagashika ku ntambwe zikomeye mu buzima. Aba bose Okay, donc rero abatara yinjiramwo
amakoperative mu bisata byose baherereyemo twababwira iki? Amakoperative abatarayinjiramwo barashobora kuba bafise intumbero, kuko urabona ko buri gihe umuntu wese arafise icyo umutima we umubwira. Mugabo nka jewe nk'umuhinga mu by'ubutunzi, amakoperative ni ikintu ciza, mugabo mu gihe ico kintu gifatiwe ko kigafata intumbero y'inyungu za bose. Amakoperative ni ikintu ciza cane gishobora gufasha ugwaruka gushira hamwe ivyiyumviro n'inguvu gutera imbere. Hari ikintu cabaye kandi jewe nashimye ku ruhande rw'iwanje, ni iki kintu cyo gutanga ingurane kugwaruka. Ingurane kugwaruka idafatiye ku ngwati, kuko murabona yuko mu mabanki asanzwe hasabwa ingwati, umuntu asaba ingwati kugira ngo aronke umutahe canke ingurane. Iki rero naco nyene kirashobora gushigikira ugwaruka mu gihe gwagwaruka rufashe discipline, kuko amafaranga siyo yonyene ari ikintu kibuze. Amafaranga ni ikintu kiza gufasha umuntu guteza imbere iciyumviro ciwe mu gihe yafashe ama mesure, no kuvuga yafashe ibikenewe byose kugira ngo ashike kuri caciyumviro ciwe. Hari abantu benshi baronse amafaranga kandi n'ubu bazoronka amafaranga, mugabo ayo mafaranga akaba ariyo agaruka akonona ubuzima bwabo, kubera ko justement ya discipline twavuga mu kanya gaheze itabayemwo, kubera ko ya ntumbero itafatiwe ko, kubera ko batigeze bumva yuko bari responsable ya ca gikorwa bariko barakora. Rero inyigisho zikomeye kandi z'igihe kitari gito gukurikirana birakenewe kugira ngo gwagwaruka ruzoronka ya mitahe ruzoshobore kuyikoresha mu nyungu zabo kandi no mu nyungu z'igihugu. Murakoze. Turiko turagana ku musozo w'iki kiganiro, ariko nagomba ngo tuvuge ku bantu usanga bashaka gutera imbere, haba nko mu muziki, tuvuge nko ku baririmbyi bashaka gutera imbere mu bijanye n'umuziki. Mbega noneho ho gutera imbere twabyumvise ko ari mu bisata bitandukanye. Ushobora kuba umunyeshuri ugatera imbere muri ico gisata urimwo, ushobora kuba umudandaza ugatera imbere, umurimyi uko, umunyepolitiki uko. Donc ahantu hose uri urashobora gutera imbere. Reka dufatire nko ku baririmbyi kuko hari gusanga ushobora kuba bidoga, twebwe ntidutera imbere, kumbure bafatiye kucinjira ku dufaranga baronka, bakavuga ati turasaba ahubwo na leta yuko yobishiramo inguvu ikaraba ukuntu isinya amategeko ya droit d'auteur. Donc aho naho nk'umuhinga wivuga ko iki? Igisata c'uburirimbyi, igisata c'utugenegene, ico bita le domaine artistique, ni igisata gikomeye cane mu buzima bw'abantu, kuko nk'ubu tuvuze igisata c'umuririmbyi ni nk'uko twovuga igisata c'abanditsi, abanditsi b'ibitabo. Ni igikorwa kiba cavuye mu mutwe, mu bwenge bw'umuntu, ico bita le travail intellectuel, hanyuma kikadandazwa ku isoko. Murabona yuko igisata c'uburirimbyi ni igisata gikomeye kandi gifatanye cyane ya principe d'interdépendance twavuga, gifatanye cyane n'urudandazwa. Murabona yuko abadandaza benshi bacisha kumenyekanisha ibidandazwa kwabo mu by'abaririmbyi, bashobora kuronka inyungu cyane ikomeye. Iki gisata rero gisaba yuko murantunga, bisaba yuko abantu basanzwe bakikuje ico gisata, dufatiye nko kuri leta ishobora gushiraho amategeko agenga iby'abaririmbyi, dufatiye kandi no gutahura muri rusangi ingene abadandaza bashobora gukorana n'abaririmbyi, canke dufatiye muri rusangi abikorera utwabo, dufatiye muri rusangi amashirahamwe ajejwe amashirahamwe yikorera utwabo, amashirahamwe y'abigenga. Igisata c'abaririmbyi nibaza yuko kumure ko bamaze kubitahura, baramaze gutahura yuko ari igisata gikomeye gishobora gutuma abantu batanga ubutumwa bugashika mu mitima y'abantu ata bibazo byinshi bigiyemwo, bigashika mu mitima y'abantu benshi ku mwanya umwe.
ni ukuvuga rero ishingwa ry'amategeko agenga abaririmbyi ni ikintu coza ari ingirakamaro cyane mu kugira ngo abakora uyo mwuga wo kuririmba bakore bisanzuye cyane, hanyuma bashobore no kuronka nabo nyene inyungu ija mu mufuko akumwe kwa cacivugo mwavuga mu ntango. Rero ivyo navyo bisaba kugumizako, bisaba kudodora, bisaba ko abarongoye abandi muri ico gisata c'uburirimbyi, ico c'ukuririmba murantunga, bigasaba ko n'abarongoye abandi mu vy'intwaro batahura twese hamwe mu bikorwa byacu bitandukanye, dutahura akamaro k'ico gisata mu bikorwa byose turimo. Ndatanga nk'akarorero igihe haje ikiza ca coronavirus umwaka wa 2019, mu gutanga impanuro abantu bashobora kugendera ko mu kwirinda canke mu kuzibira ico kiza ca coronavirus, bashobora gukorana n'umuririmbyi kanaka bakaja ku kibuga, hanyuma bagahamagara abantu mu gihe ca coronavirus. N'ivyo ntibikunda, mugabo bashobora guca ku muririmbyi kanaka bariko baramenyesha ingene abantu birinda malaria, bariko baramenyesha ingene abantu birinda umugera wa sida, bashobora guca mu gisata c'abaririmbyi bariko baramenyesha abantu amazi mashasha yaje mu gihugu, bariko baramenyesha ipine rishasha rije kudandazwa mu gihugu. Ni ukuvuga ico gisata c'abaririmbyi si gisata cinjiriza abaririmbyi gusa, ahubwo n'umuhora abantu bose bafite ivyo bakora bocamwo mu kugira ngo ibikorwa vyabo bibandanye bisasagara kandi bitera imbere. Yego. Okay, nk'umuhinga turiko turagira ku musozo, mbibutse ko aha ni kuri Peace International TV, turi kumwe n'umuhinga Christian kandi ariko aratubwira ibintu bikomeye na cyane ibintu byo kwiteza imbere. Umuntu wese arashaka gutera imbere mu gisata arimwo. Christian, turiko turarangiza, ndashaka ngo ufashe umuntu umwe canke babiri bashobora kuvuga ati twe turashobora kuronka amafaranga wanashaka atari make, mugabo tukarondera ikintu twokora tukabura. Abo bantu bo bafasha iki? Murakoze cyane Pacifique kuri ico kibazo. Ni kibazo nkoramutima kandi nkuko mubizi, amafaranga hariho abantu bashobora kuba bayafise n'ivy'ukuri, mugabo bagatinya. Sinibaza ko bo babuze ico bakora, mugabo baratinya, ugasanga baratinya inkurikizi z'ibikorwa bashobora gutangura. Nico bita niveau d'aversion au risque, no kuvuga ugutinya ingaruka zishobora kuva kuri ca gikorwa batangutse. Ico no shikiriza kuri uwo mugwi w'abantu no kumenya neza yuko mu gihe cyose umuntu afise icyo ariko arakora, arafise ibishobora kumushikira vyiza canke bibi. Donc il y a toujours des risques mu bikorwa byose dushobora gukora muri ubu buzima. Igihe rero umuntu afise umutahe, ikintu ca mbere no hanura umuntu afise umutahe no gukora ico akunda. Gukora ico ukunda bigufasha iki? Bigufasha ko no mu gihe ca zangorane, zangaruka zishobora kuza mu gihe umuntu ataramenya neza ingene ahagarara canke atarahagarara neza ku maguru abiri, ashobora kugumana ishaka, kuko mu bikenewe kugira ngo umuntu abandanye gushika kuca ashaka muri bya bisata byose twavuga, harimwo ukugumizako ico bita la patience. Rero abantu boshira ubwoba mu bikorwa byose dukora, kuko no kubaho konyene ni risque. Kubaho konyene ni risque yo gupfa. Umuntu abaho kuri risque yo gupfa. None mu gihe umuntu abayeho kuri risque yo gupfa, ivyo bikorwa byose ni kubera ikiyo bigirira ubwoba, kandi n'ubuzima bwonyene bwabwo ari risque yo gupfa. Nibaza ko rero ari cya kintu umuntu yobandanya yiga, umuntu akabandanya afatira ku burorero bw'abantu bashitse ku bintu, kuko kenshi na kenshi yuko turiko turafatira akarero ku bantu bananiwe canke ku bantu vyankiye, canke tukumviriza imvugo z'abantu batashoboye gushika ku ihangiro ryabo tutazi n'igituma. Muri ico gihe turaheza tugahinyagara, kuko duca dufatira kuri vyiyumviro bibi, duca dufatira ku byo bita ama-analyse, no kuvuga kwimbika, kwiga mu buryo bwimbitse. Nta analyse iba yabayemwo, ntuba wamenya igituma uyo muntu yashitse kuri ivyo bintu canke vyamunaniye. Novuga rero yuko abo bantu boshira amazinda, ahubwo bakamenya yuko ikintu cose gifise un risque, gifise no kuvuga
ushobora kudashika ku kintu risque ahubwo aba ari cyo kintu kizima. Abantu bose bateye imbere bafasha ayo risque kandi n'abandi ndabifurije kandi nabateye intege kugira ngo bafate risque kandi bongere biteze imbere mu bikorwa byabo. Murakoze. Je rero ngire mbaze kino kibazo hanyuma turangitse. Christian je ndakikubaza kabuhinga kuko uri mu muhana canke hirya no hino tubaye abantu bakubwira yuko nko mu bihumbi 10 ushobora gutera imbere. Ibyo bintu birashoboka? Hariho umugani w'igifaransa uvuga ngo tout vient de l'œuf. No kuvuga byose biva muri igi ajya amasake manini. Murabona ngaha hasa mu gisagara hari ahantu hadandazwa inkoko. Muzo mugende murabe hari amasake usanga ari manini akagutera n'ubwo ukabona ko ari sake yabunyoye. Mugabo ugiye kuraba inkomoko y'iyo sake igugwa amafaranga nkayo ifise agaciro nkako, ugiye kuraba inkomoko y'igikoko bita inzovu usanga ari rigi. Ugiye kuraba inkomoko y'umuntu ashobora gutambuka n'amaguru akagira ibikomeye agatera imbere mu bwenge agatera imbere mu by'ubutunzi usanga ari urubuto n'umugabo n'umugore byahuye bigaca bivyara umuntu ashobora kuba ari umuntu atangaje. Rero novuga yuko umuntu atoraba ahahereye ibihumbi 10 birashobora kugira akamaro kanini cyane. Jewe ndibuka yuko nkiri umwana mutoyi nahora ntunga dutungwa twinkwavu. Utwo dutungwa twinkwavu naradukunda kandi twarangiriye akamaro kuko twararemye muri jewe inyota yo gukora. Utwo dutungwa twinkwavu nta bihumbi 10 twashikana. Wagenda mu muhana ukarondera agakwavu, ukarondera akayikwavu kavyara, ugakorondera n'agakwavu katavyara, hanyuma ukakorora. Mu misi mikeyi, mu mezi makeyi warashaka gusanga ufise uruhongore rw'inkwavu. Sinzi ko ku nkwavu bavuga uruhongore, mugabo warashaka gusanga ufise inkwavu zitari nke nyinshi cyane. No kuvuga rero abantu bagira ubuke bw'umutahe ni ivy'ukuri. Umutahe ni intango, ni kimwe mu bikenewe kugira ngo umuntu ashobore kwiteza imbere. Sinovuga ngo ufise ibihumbi 10 ngo yoca yitega ibintu bidasanzwe mu mwanya muto, kuko mu kintu twavuze ikintu cyo kwihangana. Ibihumbi 10 yo bitanguza, agatanguza umutahe muto, hanyuma agatera intambwe buke buke akiga, kuko ico bita kwiga birema muri twebwe inzira nyinshi. Akiga ingene uwo mutahe yowuduza, akiga ingene yoshika kubashobora kumufasha guterera ico ciyumviro gitera imbere, gutuma ico ciyumviro gitera imbere. No kuvuga bitavuye ku mutahe muto canke munini, umuntu arashaka kuva ahari agashika ku indi ntambwe nziza, kuko murazi ko twabihereye ko twavuze ko ari ukuva ku kibanza, kuva ku ntambwe ku ngazi imwe y'ubuzima itagushimishije ukaja ku yindi ntambwe, naho nyene naho uzoyishika kutazoshima, mugabo kameme ukaja ku ntambwe yindi y'ubundi buzima. Nico bita gutera imbere. Uw'ibihumbi 10 rero arashobora gutera imbere. Nshuti bakunzi ba Peace International TV, turabashimiye kandi mwese tubipfuriza gutera imbere mu burere bwose murimwo, mu bintu byose mukora tubipfurije gutera imbere. Kumbure izi mpanuro z'uyu muhinga nitwazikurikiza tuzotera imbere. Turabashimiye rero, turabakengurukiye, ariko tubibutsa gukanda subscribe, hanyuma share, comment kugira ngo n'abandi bunguke biciye muri bino biganiro. Mushikare mudushigikire, turabakunda. Twari kumwe n'umutumire, reka tumushimire. Mwakoze kutwitaba, twizere ko nitwabakenera muzosubira mukatwitaba. Ni jewe ndabakengurukiye gose, ndabakengurukiye cyane na hamwe na Peace International TV yashoboye kudutumira. No mu gihe kizokurikira tuzobitaba kandi turasuye kubakengurukira. Christian turamushimiye, turashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi mukadukurikirana.